ni tariki 2 Nyakanga 2022 n'umwanya makuru agezweho kuri Radio Izere. Aya makuru ayobowe na Camige Jean Pierre. Nge mugiye kubana nitwa Innocent Bimenyimana, ikaze muri aya makuru. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko kuwa gatanu tariki ya 2 Nyakanga 2022 mu Rwanda habonetse abanduye COVID-19 63 mu bipimo 3840 byafashwe. 25 babonetse i Kigali, 10 baboneka i Karongi, 8 baboneka Ingororero, abandi 8 baboneka i Muhanga, 5 basigaye baboneka mu karere ka Gakenke. Nta muntu witabye Imana ku munsi w'ejo. Kuva COVID-19 yagera mu Rwanda imaze guhitana abantu 1460. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yongeye kuvuga ko adashaka ubufasha bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ibi yabivuze mu ijambo yagejeje ku baturage ba Kongo tariki 30 Kamena 2022 ubwo bizihizaga isabukuru y'imyaka 62 y'ubwigenge bwa DRC. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda. Mu ijoro ryo kuri wa gatanu Uburusiya bwarashe misile hafi y'umujyi wa Odessa muri Ukraine ihitana abantu 21 harimo n'umwana. Urwego rw'ubutasi bwihuse rwa Ukraine DSNS ruvuga ko abantu 16 biciwe mu nyubako y'amagorofa 9, abandi bantu 5 barimo n'umwana biciwe mu kindi gitero cyabereye ahantu bafatira amafunguro. Amakuru agezweho nuko nyasoje. Mukomeze munogerwe na gahunda za Radio Ikizere. Nge nitwa Innocent Bimenyimana.